Muri komine Gisuru intara ya Buhumuza ibirori vy'umunsi wahariwe amakomine vyatangujwe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abavuka komine baba muri iyo komine hamwe n'abarangurira imirimo hanze y'iyo komine. Iyo migwi ikaba yanganije ibitsindo 2-2. Musitanteri wa komine Gisuru Amos Ndayizamvye yashikirije ivyaranguwe hamwe n'ibigiye kurangurwa muri iyo komine. Mu bigiye kurangurwa ngo harimwo kubaka ibiro vya komine, kugura amabati yo gufasha abamikoro make no kubaronsa udukarata two kwivurizako n'ibindi. Imvukira rero zikaba zisabwa guterera muri ivyo bikorwa hamwe no kugira uruhara ngo haboneka amashure meza cane cane kaminuza hamwe n'ibitaro vyo ku rwego rwiza. Komine yaciboneraho akaja ko gushimira umushikiranganje wa mbere yari yateye iteka ivyo birori, akaba asanzwe ari n'imvukira ya komine Gisuru ku bikorwa vy'iterambere yakoze. Bakaba bamuronkeje urupapuro rw'iteka. Abandi bashimiwe ni abenegihugu bubatse inzu nziza za kijambere, amashure n'amavuriro mu guteza imbere komine. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye yashimiye uburongozi n'abenegihugu ba komine Gisuru kubwira n'ubukerebutsi bakoranye mu guteza imbere komine, aho yaciye abahamagarira kwitunganya mu guca imikobeko no korora kugira ngo baronke umwavu maze umwimbu wongerekane. Yasavye rero abafise uburyo gusaba amatongo ya leta bakahakorera imigambi y'iterambere. Umuntu wese abona ahari itongo rya leta turayafise kuri liste. Narisabe tugiriranira amasezerano koko havyare umwimbu, havyare itunga. Ku misozi naho mugende muhafate, usaba hegitari imwe, usaba inusu y'hegitari, usaba 3, usaba 4, uhatera ibiti. Vuba urose n'ahari ibiti uhasabe, uhororere ubworozi bw'inzuki. Imbere yo guhimbaza uwo munsi mukuru w'amakomine, umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye akaba yabanje kuja kuraba amazu yubatswe n'imvukira za komine Gisuru, aho yateye intege abo benegihugu akabasaba kubandanya bagura izo nyubakwa kugira ngo ingenzi zihurumbire iyo komine.